Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pastor Fabien Hakizimana, akorera mu ishingiro rya Tabernacle Holy Gospel Church muri Toya. Ijambo rivuga ngo gumamwo. Gumamwo ijambo by'ukuri Imana yashize ku mutima. Nashaka ko tuganira uno mwanya bariko baradukurikirana bose, ariko imbere yuko tuja muri iryo jambo nashaka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze kandi nawe dushoboze gutahura rino jambo tugira tuyageko. Reka dusenga Imana. Mwami wanje kandi Imana yanje, ndagushimiye kuri Imana igira neza kandi uri Imana igororotse. Data wakoze, data uno mwanya kutwongera kugira ngo tubashe kuganira n'ubwoko bwawe aho baherereye hose, aho bari mu gihugu, aho bari mu mahanga. Reka rero Mwami Yesu udushoboze, umuntu wese agira yakire rino jambo, reka umugirire neza kandi Mwami wanje kandi Imana yanje umutahuze mpemu wawe yera, ashishikare gutahuza umuntu wese kugira ngo inyuma ya rino jambo imitima ya benshi bohoke, abarwaye bakire, abari bafite ibibazo babone ibisubizo, abari zero, abari Mwami bafite imitwaro itandukanye, Mwami uze kubagirira neza, abari baboshwe babohoke. Urakoze Yesu, turagushimiye, izina ryawe turarihaye icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Ego bene data, rero turabandanya, nariko ndavuga ngo tugomba tuganire ku ijambo rivuga ngo gumamwo. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni ca 15 ku murongo w'indwi. Reka tuhasome twumve uko havuga. Haravuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe byose kizobabera kuno. Yesu ahabwa icyubahiro. Ijambo rivuga ngo gumamwo, Yesu niwe yari karabwira intumwa ziwe, arababwira ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo kuno. Mwene data, hari ikintu kimwe ngomba ndakubarire. Kenshi turasenga Imana, kenshi turasaba Imana ibyidukorera, kenshi turabwira Imana imitwaro yacu, kenshi turabwira Imana imiruho yacu, kenshi turabwira Imana amarira yacu, ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe muri kano gatondo. Yesu niwe wenyene yivugiye rino jambo, aravuga ngo nimuguma muri jewe, ngo n'amajambo yanje akaguma muri mwebwe. Hari ibintu bibiri Imana idusaba, hari ibintu bibiri Imana iriko iragusaba muri kino gitondo. Imana iriko ikubwira ngo guma muri yo. Icyambere, icya kabiri ngo amajambo yayo agume muri wewe, ngo kandi ibyo numara kwikwiza ngo urafise uruhusha ngo usaba icyo ushaka cyose Imana ikakigukorera. Mwene data, ntabwo Imana yananiwe no kukugirira neza, ntabwo Imana yananiwe no kugukiza izo ndwara, ntabwo Imana yananiwe no kuguha akazi wifuza, ntabwo Imana yananiwe no kugukura muri ubwo bukene n'ibyo bibazo byinshi umaze n'igihe. Ariko Imana iri kivuga ngo iki? Ijambo riravuga ngo guma muri we, ngo kandi n'amajambo y'Imana agume muri wewe, ngo kandi inyuma y'ibyo numara kubikwiza ngo usabe icyo ushaka cyose. Uzinzi umutwaro ufise ino saha, sinzi aho wifuza ko Imana ikugeza, ariko ijambo riravuze ngo guma muri we. Kuguma muri Yesu bisigura iki? Kuguma muri Yesu ni gukora iby'Imana yifuza. Kuguma muri Yesu, igitabo cyo mu Bakorinto ba kabiri muri kiya gice cya 5 umurongo wa 21 haratubwira ngo umwe atigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha bwacu. Mu yandi majambo, kuguma muri Yesu ni ukuba muri we ataca mu kwirinda icyaha, ni ukuba muri we mu gukora iby'Imana igomba, ni ukuba muri we mu gukora icyo ijambo ry'Imana ritubwira, ni ukuba muri we mu kwizera icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo izere ndagukorera igitangaza, ushaka kwizera iryo jambo, ushaka kumva ko iryo jambo rishaka kugukorera, ushaka kumva ko iryo jambo
nimba ari Imana risohoye, ushaka kumva ko iryo jambo ari ryo ryonyine ushaka guhagarara ko, udahagaze ku kindi kintu na kimwe, udahagaze kuri ba tonto na ba tantine n'imiryango yawe ikomeye cyangwa n'abandi bantu ushobora guhanga amaso ko ari bo bokumarira ibibazo, ariko ukavuga ngo ijambo nizeye, ndazi neza kugiye kunkorera ibitangaza. Rero ijambo ryavuze ngo guma muri we. Kuguma muri Yesu ni ukumwizera wese. Kuguma muri Yesu ni ukutamubangikanya n'ikindi kintu cyose. Kuguma muri Yesu ni ukwirinda gukora icyaha. Kuguma muri Yesu ni ukwirinda gukora ibibi by'abazima. Kuguma muri Yesu ni ukugendera mu ijambo ryiwe, ugakora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo reka iki ukakireka, nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo kora iki ukagikora, nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo jaha ukahaja. By'ukuri nugendana n'Imana ukaguma muri we, n'amajambo y'Imana akaguma muri wowe, ndazi neza ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ndazi neza indwara zawe, ubukene bwawe, n'ibyo bibazo umaze iminsi uriko urarira imbere y'Imana ubwira Imana ngo ntabara, ndazi neza Imana ntakinanira. Rero ijambo riravuze ngo guma muri we mwene data, reka kwizigira abandi bantu bose. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi ngo abizigiye imikogote n'amafarasi, ngo abo bose jewe nizigiye wowe Imana ihoraho, wowe ushoboye byose, wowe wakuye ingabo za Farawo muri Egiputa ukabajabutsa ugaca inzira mu kiyaga amazi akicamo kubiri. By'ukuri Imana yacu ni Imana ica inzira aho umwana w'umuntu adashoboye, ni Imana ica inzira irengeye ubwenge bw'ivyumviro by'abana b'abantu. Hari igihe uraba imbere ukaraba inyuma, hari igihe uraba ibigukikuje ukavuga ngo ntibishoboka, ariko hari Imana ishobora no guca inzira mu bugaragwa, hari Imana ishobora no guca inzira mu kiyaga, hari Imana ishobora no guca inzira mu muriro ukarengana. Rero mwene data, ino saha ndaguhamagariye kuguma muri Yesu, ndaguhamagariye kuguma mu ijambo ry'Imana, ndaguhamagariye kwizigira Yesu wenyine. Nta wundi ashoboye kugutabara, nta wundi ashoboye kukuba hafi, ariko iyo Mana yawe irashoboye. Iyo Mana yawe ni Imana igira neza, iyo Mana yawe ni Imana yakurinze urupfu. Ibuka benshi barapfuye, ibuka benshi mwari munganya imyaka, ibuka benshi mwari muri ku rugezo rumwe, ibuka abo wari uzi, abagusumba cyangwa abo wasunze. Benshi bagize ibyago bitandukanye, ariko wowe no saho uri muzima. Rero kuri muzima, nubwo urwaye, nubwo uri mu bibazo bitandukanye, nubwo uri muri ubwo bushomeri, nubwo uri muri ubwo bukene, nubwo uri kurarira amahera yo gupanga inzu wayabuze, ariko umenye ko nuguma muri we, amajambo yiwe akaguma muri wewe, icyo ugiye gusaba cyose mwene data igiye kukigukorera. Ni Imana igira neza, ni Imana ishoboye, ni Imana twabonye mu bihe bigoye, ni Imana twabonye ituba hafi. Nawe ugiye kukuba hafi, nawe ugiye kukugirira neza. Rero ndavuze ngo gumamwo. Kumbure woba wihebuye, kumbure woba umaze iminsi urushe cyane, sinzi bikuruhije, ariko nimba ari izo ndwara, nimba ari ubwo bukene, nimba ari ibyo bigeragezo byo mu rugo iwawe, nimba ari ibyo bigeragezo kuwo mwubakanye, nimba ari ibyo bigeragezo mu bikorwa byawe ku kazi aho uri kurakorera, nimba ari ibyo bigeragezo no kuba muri ko murakorana umurimo w'Imana, nimba ari ibyo bigeragezo naho utuye mu muhana iwawe, ibyo byose ijambo riravuze ngo fa kuguma muri we, agiye kubitunganya.